iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda. radiyo ijwi ry'amerika mu burundi murayumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mu rwanda ni kuri fm 104 n'ibice bitatu no kuri fm 93 n'ibice bitatu. banywanyi mwese mwiriwe. mu rwanda umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana yatsinzwe urubanza rw'ubujurire bwe mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yarusabaga ko cyamunara yakoze ku mutungo wo kwa Rwigara igumana agaciro. Uyu mwanya ntacyo mfite ngusubize, nyine no kubanza nkareba urwo rubanza namara nkureba nkamenya icyo gukora. Uyu mwanya ntacyo nakubwira. Umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana araganira na munyamakuru wacu Eric Bagirubusa, turaza rero kubigarukaho mu kanya. So ubungubu mbitangiye yuko nta mafaranga turimo izo banke, ahubwo ndumva ari twari dukwiye kwishyurwa amafaranga atabarika. Uyu nawe ni Madame Adeline Rwigara, nyir'umutungo uvugwa muri uru rubanza. Kolera yarateye mu ntara za Makamba na Rutana mu majyepfo y'u Burundi. Muri Kenya, President William Ruto yafashe icyemezo cyo kugabanya ingengo y'imari ya leta. Naho mu Bwongereza, ishyaka ryitiriwe abakozi Labour Party ryaraye ritsinze amatora y'abadepite. Aya makuru yose byari ingingo z'ingenzi, turayarambura mu kanya. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, mu Bwongereza ishyaka ryitiriwe abakozi Labour Party ryaraye ritsinze amatora y'abadepite. Umuyobozi waryo yasimbuye Rishi Sunak ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Diane Ninahazwe araduye inkuru. Keir Starmer atwara umugambwe w'abakozi watahukanye intsinzi yemereye abanyagihugu b'Ubwongereza impinduka zifatika n'Ubwongereza bushasha. We did it. You campaigned for it, you fought for it. Ashimira abamutoye mu majambo yiwe, aha muri make ariko agira ati turarutsinze, mwaramamaje, mwarabigwaniye, mwaradutoye, none raba turabishitseko, impinduka zitangura ubunyene. Imigambi mishasha yo guhindura igihugu ubu igiye gutangura. Sindabemereye ko bizokoroha, ariko guhindura igihugu ntibimeze nk'akuma ufyonda ibintu bigaca bihinduka ubwo nyene. Bisaba ibikorwa bikomeye kugira ngo igihugu gihinduke, bisaba ukwihangana kwinshi n'umwete mwinshi. Mu nama nshingamateka y'Ubwongereza, umugambwe w'abakozi waharonse ibibanza 212 mu gihe wahahorana 201. Utsimbataye ku migenzo y'ivya kera nawo waronse ibibanza 121 mu gihe wahorana 371. Rishi Sunak yahora ari umushikiranganje wa mbere yemeye ko umugambwe we watsinzwe. Nk'uko yavyivugiye ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe, yahamagaye uwamutsinze aramukeza. Yemeye ko ubutegetsi bw'umugambwe wiwe butakoze neza. Ibinyamakuru bitandukanye bikorera mu Bwongereza bivuga ko Sunak yaciye yihuta gutanga imihoho umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu, nawe abihumugisha. Umugambwe utsimbataye ku migenzo y'ivya kera uvuye ku butegetsi inyuma y'imyaka 14 wari umaze ko. N'ubutegetsi bwagiye buvugwamwo ibibazo bimwe bimwe birimwo nk'iduga ry'ibiciro. Abashikiranganje ba mbere bagiye baratanga imihoho ku gasakisaki yegeregere za bamwe mu bakozi barimwo abakorera mu gisata c'ubuvuzi, ingingo y'Ubwongereza yo kuva mu muryango umwe bwa Buraya, Brexit n'ibindi. Ikindi kibazo caranze intwaro y'uno mugambwe w'abatsimbaraye ku migenzo y'ivya kera muri no myaka 14 iheze kirimwo icabimukira. Umugambi wo kurungika mu Rwanda bamwe mu bimukira bashitse ku butaka bw'Ubwongereza biciye mu nzira zinyuranye n'amategeko wavugishije benshi barimwo abaharanira agateka kazina muntu n'abanyamategeko bavuga ko wari uciye kubiri n'amategeko kandi wahonyanga agateka kazina muntu. Intsinzi y'umugambwe witiriwe abakozi ishobora gutuma uyo mugambi ariko uhagarara kuko abayobozi bawo batawushigikiye namba. Umugambwe wa Rishi Sunak watsinzwe wo wari ushigikiye uwo mugambi. Ijwi ry'Amerika noneho tujye muri Kenya, aho President William Ruto yabwiye igihugu ko agiye gusaba inteko ishinga amategeko kugabanya ingengo y'imari ya leta. Umushinga w'itegeko ryayo niryo ryabaye intandaro, niwo wabaye intandaro y'imyigaragambyo yahitanye abantu. Ibindi na Frederic Nkundikije.
Perezida Ruto yongeye arashikiriza umugambi wo gusaba iyindi ngurane mu ntumbero yo kuronsa igihugu umutahe ungana hafi n'imiliyaridi 2,7 z'amadolari y'Amerika. Ayo yari kuva mu makori n'amatagisi vyari mu mugambi yahevye kubera abanyagihugu bawuyamirije. Ruto yahagaritse integuro y'iteko ryari kuduza amatagisi inyuma yaho habereye imyirekano mu gihugu cose yabayemwo uruhagarara rutari bwashike kuva afashe ubutegetsi mu myaka 2 iheze. Mu ndwi iheze abantu 39 barishwe igihe abapolisi bari bahanganye n'abariko baragira imyiyerekano bashaka kwinjira ku nguvu mu nyubakwa abashingamateka bakoreramwo. Mu kiganiro yatanze kuri televiziyo, Ruto yavuze ko agiye gusaba abashingamateka kugabanya umuriyaridi 1,039 z'amadolari ku mafaranga igihugu gitegekanya gukoresha mu kiringo c'umwaka catanguye muri uku kwezi. Yavuze kandi ko leta izokenera gusaba ingurane ingana n'imiliyaridi 169 y'amashiringi yo muri Kenya. Ruto arahanzwe n'ikigega mpuzamakungu FMI kimusaba kugabanya amafaranga y'umurengera igihugu gikoresha nk'uko ahanzwe n'abanyagihugu bageramiwe n'ubuzima busigaye buzimvye. Abahinga mu bijanye n'ubutunzi bavuga ko ingingo ya Perezida Ruto yo guheba integuro y'iteko ryatekanya kuduza amatagisi ishobora gutuma igihugu ciwe tarangura imigambi casabwe n'ikigega mpuzamakungu FMI, naho muri iki gihe atamadeni yihutirwa yitegerezwa kuriha. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. radiyo ijwi ry'Amerika. Leta zunze ubumwe za Amerika uyu munsi yatangaje ko izaba yarangije gukura abasirikare bayo bose bari mu nkambi y'abasirikare barwanira mu kirere muri Nigeri ejo bundi ku cyumweru. Diane Ninahazwe arakomeza. Igisirikare ca Amerika catangaje ano makuru kivuga ko ikizoca gikurikira ari ugutahukana abasirikare bayo bandi bari mu ikambi ikomeye irimwo indege z'intambara zitagira abadereva, drone mu gifaransa. Umunyamerika Major General Kenneth Ekam ari muri Niger guhagarikira ibikorwa vyo gutahuka kw'ingabo za Amerika yavuze ko ugukinjura burundu ko abasirikare ba Amerika mu ikambi y'Ijana bizosozerwa n'ibirori bizoba hagati y'abategetsi ba Amerika n'abategetsi ba Niger. Ikambi y'abasirikare barwanira mu kirere y'Ijana iherereye ku murwa mukuru wa Niger Niamey mu icungararo y'ikibuga c'indege ca Diori Hamani yahoze ibarizwamwo ingabo z'Ubufaransa imbere y'uko Niger izisaba gutahuka. Indege zose za gisirikare zikora ibikorwa vy'amaperereza mu karere ka Sahel ziguruka zivuye muri iyo kambi. Kugera ino saha yarimwo ingabo za Amerika 1000 kandi zose zizoca zitahuka, gutyo iyo kambi icija mu minwe y'ubutegetsi bwa Niger nk'uko abategetsi ba Amerika babandanya kubivuga. Leta zunze ubumwe za Amerika zikinjuye muri Niger mu gihe Uburusiya bwarungitse ingabo muri iyo kambi nyene. Abategetsi ba Amerika aha bakavuga ko atamigenderanire ingabo zabo zigeze zigirana n'iz'Uburusiya. General Major Ekam yavuze ko ubwa nyuma bavugana n'umutegetsi wa Niger yamubwiye ati ingabo z'Uburusiya ziri muri no kambi ntizigera kwijana, ziriko zikora imyimenyerezo ya gisirikare, nizahize iyo myimenyerezo zizoca zisubira iwabo vyihuse. Abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Niger mu kwezi kwa kane niho basaba Amerika gutahukana ingabo zayo. Imbere y'itembagazwa ry'ubutegetsi, Amerika na Niger vyari bifitaniye imigenderanire myiza mu bijanye no gukorana mu vyo kurwanya intagondwa zibangamiye akarere kose ka Sahel. Muri Nigeria, Boko Haram iragenda yongera gukoresha abagore mu bitero by'ubwiyahuzi. Frederic Nkundikije aragarutse. Igihe Adamu Buba mu Nigeria yabona umukenyezi yambaye igitambara gitabutse ku mutwe abakenyezi b'abayisilamu bambara ari mu bugeni bw'umugenzi wiwe ku munsi wa 6 heze, yaciye asaba abagenzi biwe guha uyo mufasoni ibifungurwa. Haheze akanya gatoyi igihe yariko arafata amafoto n'abageni, yaciye yumva ikibombe casanye kimukubita hasi. Wa mufasoni yari yambaye igitambara ku mutwe gitabutse, yarahejeje kwiturikiza ko kibombe yari yiyambitse nawe kiramuhitana, congera gihitana ubuzima bw'abandi bantu 10. Adamu Buba yagumye avirirana kandi yataye ubwenge. Ashikaniwe mu bitaro mu gisagara citwa Maiduguri ku murwa mukuru wa leta ya Borno. Buba afite imyaka 34 yagize ati ibintu byonyene nagumye mbona bari abantu baryamye hasi basandavye. Ico gitero ca bombe kibaye kimwe mu bitero 4 vyakozwe n'abakenyezi mu ndwi iheze
ku bantu bari ku maziko hamwe no ku kirindiro c'abapolisi. Abategetsi bavuze ko ivyo bitero vyahitanye abantu 32 mu gisagara ca Goza muri leta ya Borno. Abanyagihugu baba muri ico gisagara bavuga ko ivyo bitero vyakozwe n'umurwi Boko Haram. Ijwi ry'Amerika, amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreze kuri urugendo rwa minisitiri w'intebe wa Hongria Viktor Orban i Moscow mu Burusiya. Ibindi bihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Hongria nayo nyine iwurimo, biramagana uru rugendo. Diane Nene nazwe. Umukuru w'igisata kijejwe ivyo gutanga amakuru mu biro vya Orban yavuze ko uwo mutegetsi yagiye mu Burusiya gukorana ibiganiro na president w'ico gihugu Vladimir Putin. Ubutumwa bwa email Bertalan Havasi avugira ubushikiranganje bwa mbere muri Hongrie bugira buti: yagiye mu Burusiya mu twigoro twiwe two gutsimbataza amahoro, yaherekeje n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Hongrie n'ayandi makungu. Joseph Borrell atwara igisata kijejwe imigenderanire y'umwe bwa Buraya n'ayandi makungu, nawe yaciye avuga ko urugendo Orban akoreye mu Burusiya rufatwa nk'urwega Uburusiya na Hongria rutaraba ubumwe bwa Buraya. Mu itangazo yasohoye yagize ati: ubumwe bwa Buraya ntibwigeze bumutuma mu Burusiya. Akanama k'ubumwe bwa Buraya karabujije ibihugu biri muri uwo muryango kugirana imigenderanire na President Vladimir Putin. Umushikiranganje wa mbere wa Hongria rero ari mu Burusiya ku giti ciwe, ntiyagiye ku bw'umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Hongria kuva mu ntango za kuno kwezi niyitwara akanama k'umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Umushikiranganje wa mbere wa Hongria akaba yavuze ko ashaka gukoresha umwanya igihugu ciwe kizomara mu buyobozi bw'ako kanama mu gutorera inyishu intambara imaze imyaka 2 hagati y'Uburusiya na Ukraine. Umushikiranganje wa mbere wa Hongrie muri rusangi aha tuributsa ko afatwa mu ufitanira imigenderanire myiza na president w'Uburusiya Vladimir Putin. Akatari gake yabereye intambamyi ishirwaho ry'ibihano ubumwe bwa Buraya bwagiye burashaka gufatira Uburusiya, yongera adindiza imfashanyo uwo muryango wagiye urashaka guha Ukraine. Mu Rwanda, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ubujurire bw'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana kuri cyamunara yakoze ku mutungo wo kwa Rwigara. Rwategetse ko icyemezo cy'urukiko rwa mbere cyayitesheje agaciro gihama uko kiri. Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru irambuye. Niba yakabije mu gusoma iki cyemezo, umucamanza yaba yakoresheje iminota igera muri 5. Nta ruhande na rumwe mu baburana rwa ruhagarariwe igihe umucamanza yafataga iki cyemezo. Yavuze ko ubujurire bw'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana n'ubwa Equity Bank bufite ishingiro kuri bimwe. Basabaga ko cyamunara yakozwe ku mutungo wo kwa Rwigara igumana agaciro. Umucamanza yavuze ko bigaragara ko igihe cyangombwa kigenwa muri cyamunara umuhesha w'inkiko yacyubahirije. Kubirebana n'inyandiko yifatira ry'umutungo wo kwa Rwigara, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanzuye ko uruhande rwari rwatanze ubujurire rutayubahirije. Rwahise ruvuga ko ubujurire bwa Habimana n'ubwa banki y'ubucuruzi Equity Bank nta shingiro bufite. Naho kubirebana n'ubujurire bwatanzwe nabunganira Madamu Adeline Mukangemanyi Rwigara, urukiko rwise ko ari ubujurire bwuririye ku bundi busaba indishyi muri uru rubanza. Urukiko rwavuze ko nta shingiro bufite. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yategetse ko icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kigomba guhama uko kiri, nta mpinduka zigomba kubaho. N'icyemezo cyari cyatesheje agaciro cyamunara yakozwe ku mutungo kwa Rwigara. Umucamanza wa mbere yari yanzuye ko iyo cyamunara yabaye mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuhesha w'inkiko watsinzwe ubugira kabiri muri urubanza, atubwira ko ntacyo yahita atangaza atarabona kopi kubiyeho imikirize y'urubanza. Uyu mwanya ntacyo mfite ngusubiza, nyine no kubanza nkareba urwo rubanza namara nkureba nkamenya icyo gukora. Uyu mwanya ntacyo nakubwira. Mu rwego rw'amategeko se ubujurire buracyashoboka cyangwa ntibushoboka? Oya, ntacyo nza kukubwira. Wowe nkubwiye ko ntarabona urubanza ngo menye ibyo umucamanza yanzuye, ntacyo nza kukubwira. Ku ruhande rwo kwa Rwigara n'icyemezo cyabaguye neza. Uyu ni Madame Adeline Mukangemanyi Rwigara, umupfakazi nyakwigendera yasize. Ni icyemezo nakiriye neza kandi nshima Imana, nshimira n'ubutabera bwaturenganuye, akoze igikwiriye. Hanyuma se ko amategeko ateganya ko cyamunara iyo yabaye barishyuye amafaranga asubizwa, cyamunara ikaba yatangira bundi bushya, hari uburyo mufite bwo kuzayihagarika, ndavuga bwo kwishyura amafaranga bababaraho batiriwe bongera guteza mu cyamunara umutungo wanyu? Ayo mafaranga batubaraho narabivuze kuva kera, si ubu ngubu mbitangiye yuko nta mafaranga turimo izo banke,
ahubwo ndumva ari twari dukwiye kwishyurwa amafaranga atabarika. Ntayo tuzishyura rero kuko nta mafaranga tubarimo. Bashatse rero babivamo. Uwo mugabo Vedaste Habimana ushinzwe kurenganya abaturage ni umukozi mubi, gusa ntabwo yikoresha, atumwa na leta, ni umukozi wa leta. Leta ahubwo yari ikwiye no kumuhagarika ikamukura mu kazi kugira ngo abaturage bahumeke, babone yuko leta hari icyo ishobora kumarira abaturage, kuko ibyo yakoraga ni amarorerwa. Sinzi inyungu bafite muri ibi bintu. Icyakora ubucamanza bwaturenganuye, biragaragara ko bwayobowe n'umucamanza utabera wo mu ijuru. Bashatse rero babivamo kuko ntabwo bazahabona. Ibyo ni itangazo mbatangarije kamuye Bibiliya yera. Ijwi rya Amerika ryanavuganye n'umwe mu banyamategeko bunganira umuryango wo kwa Rwigara, avuga ko iki cyemezo cyabashimishije. Pierre Ruberwa yabwiye Ijwi rya Amerika ko iki cyemezo gishingiye ku mategeko kandi kivuguruza bidasubirwaho ibyari byakozwe n'umuhesha w'inkiko. Mu magambo ye, yica nkana amategeko. Mu rwego rw'amategeko, umwunganizi wo kwa Rwigara avuga ko uru rubanza rujuririrwa inshuro imwe gusa. Yashimangiye ko nta yindi nzira umuhesha w'inkiko Habimana afite yo kongera kujurira muri uru rubanza. Uyu munyamategeko yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyi cyamunara kuweho ibyakozwe byose bigomba guseswa, cyamunara gatangira bundi bushya. Ibyo byose bivuze ko amafaranga yatanzwe muri iyi cyamunara agomba gusubirana beneyo, nk'uko uyu munyamategeko yabyemereye Ijwi rya Amerika. Iyi cyamunara yakozwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ku mutungo w'inyubako hitari yakuzuye yo kwa Rwigara iherereye mu Kiyovu cy'abakire i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Yari yegukanywe n'uruganda rw'imyenda rwitwa Sunbelt Textiles Rwanda Limited ku gaciro kabarirwa muri miliyari 1 na miliyoni zisaga 116 z'amafaranga y'amanyarwanda. Mu bwanditsi bw'urukiko hari abashinwa babiri, umugabo n'umugore, bakunze kubariza igihe urubanza rurasomerwa bashishikajwe no kumenya icyemezo cy'umucamanza. Bamaze kurambirwa kubera indi mirimo abacamanza biriwemo bahisemo gutaha. Amakuru Ijwi rya Amerika yamenye aremeza ko abo bashinwa aribo bari batsindiye cyamunara. Equity Bank yagurishije mu cyamunara umutungo wo kwa Rwigara, ivuga ko yarangizaga urubanza rw'umwenda bayibereyemo kuva mu mwaka wa 2014 n'umwenda ubarirwa muri miliyoni 349 z'amafaranga y'amanyarwanda. Abo kwa Rwigara bakunze kuhakana bakavuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bubagerekaho mu mugambi wo gushaka kwigarurira imitungo yabo. Bagira ubusa. Ijwi rya Amerika i Kigali. Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika tujye mu Burundi. Indwara ya kolera imaze guhitana umuntu umwe mu ntara ya Rutana mu majyepfo y'igihugu, abandi 11 bari mu bitaro. Abanduye bose n'abarundi batashye bavuye mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania, bari baragiye yo gushaka imibereho. Radio Ijwi rya Amerika yabateguriye iyi nkuru yifashishije abanywanyi bayo. Turayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda. Abamaze gushikanwa ku bitaro by'akarere ka Gihofi mu Rutana bagera kuri 35 kandi bose basanze bagwaye iyo ndwara ya kolera. Gushika kuri wa gatanu kwezi kw'indwi mu bitaro by'Igihofi hariko havurirwa abagera kuri 11. No ku ruhande rwa Makamba muri zone ya Gatabo mu Kayogoro hamaze guharurwa abagera ku 9 batashe baranduye iyo ndwara. Umwe mbere akaba yaritavye Imana ajanywe mu bitaro by'Igihofi. Abagwaye bava mu mitumba ya Kabanga, Gatabo, Buyaga, Rutenderi na Gihofi. Haba ku ruhande rwa Gihofi mu Rutana, haba ku ruhande rwa Kayogori Makamba, abajeje ubwo burere baremeza ko abo bamaze kwandura ari abarundi baba batashe bavuye kurondera ubuzima mu gihugu kibanye ca Tanzania, mu turere twa Kigadye, Muyama, Kitanga, Nguruka, Heru, Oshingo, Nyarugusu, Makere, Mvungwe na Nyamidaho mu ntara ya Kigoma. Abo barundi bajabukira ku byambu biri ku ruzi Maragarazi kandi mu Kinyegero, kuko no mu kwinjira aho muri Tanzania bagenda binyegeje. Ku ruhande rw'akarere k'ubuvuzi ka Makamba, abayobozi bahisemwo gutanga inyigisho zijanye n'ico kiza kubajeje intwaro n'abaremesha kiyago bo ku mitumbi n'urubibe na Tanzania muri komine ya Kayogoro kugira ngo bahimiriza abahaba. Atanaze Ntungwa nayo ni warongoye ako karere kagizwe na komine ya Makamba, Kayogoro na Kibago. Bisanzwe ntubuza abarundi kwinjira bavuye hanze kuko n'ubundi uwo barungitse kwicwa. Mugabo urumva twagiye kugira sensibilisation, turigisha ibimenyetso byayo, hanyuma tubabwira yuko umuntu wese babonye bwa mbere
ari hafi baca bitura ivuro rya Gatabo, ariko kubera ko atabuhinga bukwiye bafise bwo kuvura iyo ndwara bogenda directement muri Sosumo. Mu nama warongoye akarere k'ubuvuzi ka Makamba yagiranye n'abarongoye zone imitumba ya Gatabo n'abaremesha kiyago mu ntango zino ndwi basanze bidashoboka kugenzura abinjira mu Burundi bajabutse maragarazi. Ntibishoboka kandi ko bobegeraniriza hamwe bakabasuzuma imbere yuko babarekura bakaja mu mihani wabo. Basanze kandi uwobuza abarundi gutaha mu gihugu cabo byohava bituma abagwaye korera banduza amazi ya maragarazi asanzwe ashika mu kiyaga ca Tanganyika Nyanzarake, abayakoresha batayatetse nabo bagafatwa. Uwarongoye akarere k'ubuvuzi ka Makamba ati ahubwo dusaba ababa bibonye ko ibimenyetso by'iyo ndwara ya korera kunyaragasa kwitura amavuriro hakiri kare batarasinzikara. Ku ruhande rwa Gihofi naho abajejwe amagara y'abantu nabo nyene iruhande yo guhimiriza bariko baragwanya iyo ndwara ya korera. Muganga Simo Claude Irakoze arongoye akarere k'ubuvuzi ka Gihofi karimwe ibitaro bifise ubuhinga n'ikibanza co kwakiriramwe abagwaye korera agira ati turiko turapompa amazu twabonyemwo abagwayi ba mbere. Ikindi turiko turakora nuko muri ico kigo mu bitaro bikuru vy'akarere k'ubuvuzi ka Gihofi aho abagwayi bariko barakurikiranirwa bariyo, abinjiye ntibasohoka gushika batashe bakize. Muri kino gihe abarundi bagiye kurondera ubuzima muri Tanzania batahuka ku bwinshi, abandi nabo bakaja kwimbura ibyo barimiyeyo canke kurangura ibidandazwa bitandukanye. Muganga Simo Claude Irakoze arongoye akarere k'ubuvuzi ka Gihofi abasaba kwirinda uruja n'uruza. Abene gihugu bagume bakurikiza impanuro za muganga, bakurikize amabwirizwa tubabwira y'isuku, ariko kandi bagerageze kugabanya umurindi wo kuguma baja hakurya i Tanzania kubera twarabonye naho niho iyo ngwara yavuye. Abo bajejwe amagara y'abantu muri utwo turere Uburundi buhana urubibe n'intara ya Kigoma barafise kandi amakenga ko abagwaye bashobora kwiyongera narijya hakurya muri Tanzania hadutse korera hasanzwe hari ubukene bw'amazi kandi amatwa basumira nibariko baritaho kugwanya bicemeye ico kiza cahateye. Mu gihe abaja kurondera ubuzima mu gihugu ca Tanzania baba bavuye mu ntara zitandukanye z'u Burundi, abo bajejwe amagara y'abantu mu turere twa Makamba na Gihofi baratera kamo imiryango yakira babo baba bavuye aho mu gihugu ca Tanzania ko nayo nyene yogaba. Basaba cane cane kwitaho gukaraba bakirinda no kuramukanya kumvo zo gukinga irandagata ry'umugera utera iyo ndwara. Thierry Ndayishimiye akorera i Kigali yarari muri atugezaho ikibazo cy'indwara ya kolera muri Rutana mu majyepfo y'u Burundi. Intumwa z'impunzi z'abarundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziherutse gukora urugendo rw'iminsi 5 mu Burundi muri gahunda y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, gahunda yitwa Genda Urebe. Muri iyi nkuru ya Vedaste Ngabo ukorera Uvira, bamwe muri izo mpunzi baratubwira icyo batahukanye. Izi ntumwa zari zigizwe n'impunzi zo mu nkambi ya Mulongo na Rusenda ndetse n'iziba hanze y'inkambi hamwe n'abayobozi ba teritwari ya Fizi na Uvira, abagaraye societe civile na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi. Ubwo zari zigarutse zivuye mu Burundi zaganiriye n'ijwi rya Amerika zemeza yuko buri wese yagize amahigwe yo kugezwa mu ntara avukamo ndetse no kuganiriza impunzi zahungutse mu myaka yashize. Izi mpunzi zanasuye intara y'Ibitoki ikomokamo abantu benshi bahungiye muri Kongo. Deo Ntakirutimana ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongwe. Yari muri izi ntumwa zari zimaze iminsi 5 mu Burundi. Yari iwabo mu ntara Karusi, asanga amakuru umutekano muke babwirwa ari mu buhungiro atandukanye nayo yibone yageze iwabo. Tugiye guhereza impunzi bagenzi bacu, tugiye kubasigura kwanza umugambi abategetsi ba Kongo batunganije ko wagize akamaro ate kubera iki twabonye neza ko Burundi ari nyabagendwa atangorane nimwe atavyo guhohotera umuntu. Je naho amahoteli agenda araramwe yose nta n'umuntu yeza kumbaza mu karanga muntu mu bitamburisho. Kandi tugishika mu Burundi Direction Generale de la Patriema, Insertion et Integration yavuze ati kugira mumenye igihugu cyanyu ingene kimeze umuntu wese ashaduka ku gatumba iwe. Twese twashe tugera mu mihani wacu nta munigeza tukomakoma n'umwe. Bisigura ko ivyo tugiye gusigura abarefije turongoye no kubabwira yuko umutekano mu Burundi uhari. Albert Hakizimana nawe ari muri izi ntumwa yari iwabo mu ntara y'Ibitoki ifite umubare mwinshi w'impunzi ziri mu nkambi ziri muri Kongo
yagize amahirwe yo gusura imitumba itandukanye ndetse no kuganira n'abantu batandukanye. Nawe asanga ibyo bahunze mu mwaka wa 2015 byarashize. Guhunguka ndumva bindimwo by'ukuri kuko uko nabwumva siko nabusanze, kuko haravuga ibibazo by'imbonera kure uciye aha bigenda ukwe naragezeho je naratembereye kandi natembera ndumwe nizo mbonera kure kuko ziranzi niho mvuka twarayaga nabo nta n'uwigera ampamagara ngo we uvaho uja hehe canke ngo umaze imisi oya. Atakosa wakoze nibaza ko nta muntu n'umwe bashobora guhohotera. Gusa nubwo izi mpunzi zivuga yuko mu Burundi hari umutekano ugereranyije n'igihe zahunze, zisanga hari ikibazo cy'inzara ndetse n'ubukene bwinshi ugereranyije naho ziri mu buhungiro muri Kongo. Joseph Minani aserukira impunzi zahunze mu mwaka w'1972 ziyo muri teritwari ya Fizi, nawe yari muri izo ntumwa. Iwe yagendereye intara ya Rumonge. Mu Burundi ntacyo nanezeyo cyane, mugabo icyo nasanze gikomeye cyane n'ubuzima, ukuntu ko abantu baronka imfungurwa usanga ari ibintu usanga bikomeye gatonya, nivyo bisaka kugora n'aba bene wacu bahunguka bagiye mu Burundi. Gute bigenda gute? Usanga mu Burundi indya zaraduze ibeyi, amafaranga sana yakorotse agaciro. Bamwe mu bagize societe civile bari muri uru rugendo bahoraga binubira uburyo abarundi bahunguka abandi bahunga, bahamya yuko umutekano ari wose mu Burundi. Mateso Mutari ni umuyobozi wungirije wa societe civile muri Fizi. Tumefika kwenye province ya Cibitoke kule Rugombo, tumefika kwenye province ya Ubanza, Bujumbura Meri, Bujumbura Rural. Twageze mu ntara y'Ibitoki mu Rugombo, twageze mu ntara ya Bubanza na Meri, Bujumbura ndetse na Rirare na Rumonge. Twiboneye n'amaso yacu ko ari umutekano urahari mu Burundi, kuko abo twaganiriye n'abayobozi ndetse n'abahungutse batweretse ko ari umutekano. Prosperi Abiona ni umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira, nawe yari muri izi ntumwa zari zivuye i Burundi. Yemeza yuko urugendo bakoze ruzafasha aba barundi gukangurira izindi mpunzi guhunguka ku bushake bwazo. Iyi gahunda ya Go and See ibaye nyuma yaho muri uyu mwaka ibikorwa byo gucura impunzi ziva muri Kongo zijya mu Burundi byari byahagaze bitewe nuko impunzi zahunguka nyuma y'igihe gitoya zikongera zigahunga, bityo bigatera abandi barundi ubwoba bwo gutaha. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Ijwi rya Amerika twabibabwiye mu makuru ko mu Bwongereza Minisitiri w'Intebe mushya Keir Starmer yasimbuye Rishi Sunak. We n'ishyaka rye ry'abakozi Labour Party biyamamaje bavuga ko batazohereza abimukira mu Rwanda nibaramuka batsinze, ariko byasaba ko itegeko n'amasezerano bibiteganya bibanza guseswa. Naho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ubujurire bw'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana kuri cyamunara yakoze ku mutungo wo kwa Rwigara. Rwategetse rero ko icyemezo cy'urukiko rwa mbere, ni ukuvuga urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, cyayiteshaga agaciro gihama uko kiri. Naho mu Burundi indwara ya kolera imaze guhitana umuntu umwe mu ntara ya Rutana mu majyepfo y'igihugu. Maze rero banywanyi b'Ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane rwose, mugubwe neza na gahunda za radio yanyu, mugire umugoroba mwiza kandi muzagire na weekend nziza. Murakarama.